uyu munsi rero kiganiro severe yateguye gicishije ku mwigisha wo muri kaminuza, twashatse yuko abarundi bumva ibyabaye kera, bimwe bikaduha umuco kubera twashatse kwinjira mu rugendo rwo kumenya umuco, ibindi bikadushira mu nzira y'umuzimiza kuko dukoreye ku vyiyumviro canke ivyanditswe n'abazungu barongoye iki gihugu cacu. Ikiganiro mwakurikiye mwabonye ko ari cyo gutwereka ko Uburundi hari ibintu twinjiyemwo tukemera tukemeza bikatujana no mu bikorwa bibi kandi kera atariko vyari bimeze. No kuvuga iki? Amoko yaje gute? Mbega kera yariho? Abantu babana gute mu myaka ya kera abazungu bataraza mu Burundi? Kuva bashitse mu Burundi bagashinga amabwirizwa atandukanya abahutu n'abatutsi n'abatwa, habaye iki? Habaye ubwicanyi. Umwigisha rero twatumiye yerekanye ko ivy'amoko ari byazanwe n'abazungu, ivy'amoko byazanwe n'abanyamahanga, kandi babizanye kugira baducemwo imigwi turyane, twitwa abahutu, twitwa abatutsi, twitwa abatwa. Yerekanye kandi ko nimba twifuza amahoro y'abana bacu n'abuzukuru bacu, turinda kumenya ko twajanywe mu nzira idashika, no kuvuga ko dukwiye kwitwa abarundi. Abarundi ni ko karanga dusangiye, hanyuma tugwanire amahoro no kunwana vy'ukuri, twitwa abarundi. Tugumye twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa, ntaho tuzoshika. Nivyo vyasohotse cane muri kino kiganiro.